tukibaza kiya kibazo twaravuga duti nizihe nzitizi zibuza abakenyezi gutera imbere ku rugero nk'urw'abagabo koko ukicumba ico kintu mu mutwe wahise wiyumvira iki je nk'icumba ico kintu nahise niyumvira kijya kibazo kanzi ukuntu mwe mwakibajije mwavuze ati ko iyo turi ku ishuri abakobwa n'abahungu baba bari ku rugero rumwe ku bisanzwe ubumenyi n'amanota n'ubwenge byose bimwe mugabo tugeze mu buzima busanzwe ugasanga kwiterambere ugasanga abahungu canke abagabo baratera imbere gusumbya abakobwa nkuko je nabivuze bitumwa n'iki rero nkuko nabivuze cyane abakobwa canke abagore hama mugabo abakenyezi bagiye muri politiki nta kibazo barayishoboye bagiye mu yandi ma service yose abayigihugu canke ayigenga barabishoboye bagiye mu rudanazwa barabishoboye none kubera iki mu banyamafaranga abakenyezi nabo batagaragara gose ikibazo biga kiraho Teni bazakari cyakidingere nibaba bagerageje batinyuke bagerageze kijye kinyene bumva yuko mengo ntikizoshika bagikore canke ariko bagikoze abantu mwese muriko murankurikirana Agaciro Media nkuko twama turiko turabereka kajyo mutari muzi nico tuma nawe utera intambwe biciye mu kiganiro bangaje batunzi aho ababishoboye baducira gace n'inzira baciyemo bikabashikana ku butunzi kano kanya tubarangira ifumbire yakoze amateka ku isi nzima aho yikugurwa n'abagwiza tunga n'abagwiza mbuto kandi rero si mu makungu gusa nahani wacu hose barayikugura uyu muti abakozi babonye bariko rapompa uyu sumuti nifumbire nifumbire mugaye kongereka abantu umuti kugira ndavyizera nari mfise hano nari mi bigori hari ya muze ya muvyegwa ivyo bigori rero vyari asha vyanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri bya bigori ndabutora ndawugura ndawujanayo ibigori mbona bitangiye guhindura ibara bikumwe byari bisimenga bigarukana icyatsi kibisi cyanavuga ati rero ko ngahanye uko aho nawujanye hari mu bunyobvu niho umuntu yaragitangura ko harima yego tereka rero nshire mu muceri naho ni triplant ni ifumbire muti kandi kongera ikabingaburo iyi fumbire igizwe na azote potassium phosphore zinc calcium iron magnesium copper n'ibindi vyunyunyu isi keneye kugira ngo itange umwimbo ushimishije kandi n'ibitungwa binyoye bivyibuha mu kiringo gito cyane twakure Agaciro Media turi ijisho ryanyu ni kuri 68 013 513 aho uri hose mu Burundi iragushikira cyane. Okay, yes. Turamutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Mwahisemwe neza kudukurikira je ni homme du changement nkuko vyama. Kuri screen zanyu murabona umwigeme mwiza cyane turi no mu kwezi kwabahariwe. Ndakuramutse cyane. Ndaramukije nanje. Kandi nagira mvuge ngo sister. Ego gira ko kumure mwidonora abababonye rya mbere kuri Agaciro Media. Banje kubaramutsa kwanza nkaramutsa n'abariko barakurikirana Agaciro Media. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Yvette Daphne. Daphne hajya renze nagasirino nabonye hano kanditse. Oya nitse n'ibyo wanje. Okay. Yvette uyu munsi ku batari bakuzi cyane ku badukurikira ku rubuga rwa Facebook barabonye hari higanwa twahacishije by'abakenyezi aho twifuje gusangira niburi n'umukenyezi umwe muri uko kwezi kwabahariwe cyane ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ubwa mbere rijya higanwa ukiribona kubera iki uyumvire hurizamo Jeri jahiganwa nkiribona ikintu hanini yacanteye kurizamo nuko kwanza javuga ku bintu by'abakenyezi kandi nanje nkaba ndi mu bakenyezi ndavuga ati reka ngerageza amahirwe yanje mvuga ibyiyumviro byanje meme nubwo ntotsinda ngo ntware ako gashimwe mugabe ibyiyumviro byanje
byo ushobora gufasha nk'umukenyezi ashaka kugira icyo yokora. Yego. Okay, sinzi nibaza ko iyo tuba ari twebwe twatora, iyo bataba badukurikirana batora, ngira byari guhava bigorana. Benshi mwatanze ivyiyumviro bitandukanye, mugabo ubona ko bija kwegerana kandi hafi ya byose umuntu akabona ko ari ukuri. Ivete, wewe tukibaza kiya kibazo twaravuga duti nizihe nzitizi zibuza abakenyezi gutera imbere ku rugero nk'urw'abagabo. Koko ukicumba ico kintu mu mutwe wahise wiyumvira iki? Je nkicumba ico kintu nahise niyumvira kijya kibazo kanzi ukuntu mwari mwakibajije. Mwavuze ati ko iyo turi ku ishuri abakobwa n'abahungu baba bari ku rugero rumwe ku bisanzwe, ubumenyi n'amanota n'ubwenge byose bimwe. Mugabo tugeze mu buzima busanzwe ugasanga kwiterambere, ugasanga abahungu cyangwa abagabo baratera imbere gusumbya abakobwa. Nkuko je nabivuze bitumwa n'iki rero? Nkuko nabivuze cyane cyane abakobwa cyangwa abagore barikengera ugasanga bariyumvira ko umengo hari ibyo batoshobora kandi batabigerageje, cyane ubwoba kumva ubwoba bwo gukora kino kintu kandi utakigerageje, cyane ngo hari ibikorwa bimwe bikora abagabo umugore atokora. Ariko buje nibaza yuko atari cyo kimwe, kuko nk'ubuje ndabona nk'abakwafera abakobwa bamwe mu masara kareme ngo ntibyahora bibaho ngo ubone umukobwa ariko aramwa muri sara, cyane umumekanisi umukobwa ngo areka arakora imiduga umugubu unye biriho. Niyo mpamvu rero natanze bijya byiyumviro ikintu cy'ubwoba, ukureho ubwoba ugerageze byanke wagerageje. Uko biri kose nibaza ko no mu gihugu abantu ngira ngo b'igitsina gore ni benshi ngira gusumba b'igitsina gabo. Hama mugabo abakenyezi bagiye muri politiki nta kibazo barayishoboye, bagiye mu yandi ma service yose abayigihugu canke ayigenga barabishoboye, bagiye mu rudanazwa barabishoboye. None kubera iki mu banyamafaranga abakenyezi nabo batagaragara gose? Ikibazo biga kiraho. Cyane bazagari cyakidinye nibaba bagerageje batinyuke bagerageze kijye kinyene bumva yuko mengo ntikizoshika bagikore cyane mugabo cyane ariko bagikoze. Bisaba yuko ugerageza kuko ntiwavuga ngo iki kintu ngo nindagikora uburisire neza yuko kizohayisisa, kirashobora kutahayisisa. Rero bisaba yuko ubanza ugakora hanyuma ukabona result imbere, kandi nubwo uzogikora ukeshua ntucuheba usubire kandi ugerageze kandi birashika. Rero aho ugashika iyo bashaka kugera. Uyu munsi uko biri kose nubwo tuvuga gutya abakenyezi b'abagwiza tunga mu Burundi bariho, abashinze inganda n'izindi. Nibaza mbere ko mu Burundi ngira ngo ihinguriro rya mbere mu Burundi rishobora kuba ryashinzwe n'umukenyezi yitwa Fruito mu 87. Sinibaza ko ari umugabo n'umwe ari bwashinge ihinguriro mu Burundi. Ariko ku rundi ruhande dushakse kumenya we wari usanzwe mu buzima bwa misi yose ukora iki, kuko waje utanga ivyiyumviro nkaho womenga umu entrepreneur. Nibwo nkeze ishuri ariko je ndi umuntu nkunda basi ikintu ngerageza kuvuga ko atanakime ndigira nkora ndamaze kubikora kandi nkeshua mugasi kuvuga yuko naciye ndeka nejo nzokora hanyuma fendo ziko nzohayisisa. Yego donc yavuze no yigeze ishuri gisumbuye cyo kaminuza. Niho nkeze ishuri kaminuza nize muri Université y'u Burundi muri ISCO commerce marketing. Donc wize commerce marketing. Uyu munsi kuba je nogira business runaka cyangwa uyundi ariko aradukurikira akaca akwikora kongera ngo ndasabye abantu mwese muri ko murankurikirana mukeneye aba marketeur vraiment no bikora neza cyane nawe kandi nambu mukeneye no kubwira ntutinye. Aho Gaciro Media abantu badukurikirana batubwire neza uko bakubona ko ushobora kuresha abakiriya
bakatuzanira amafaranga n'ivyaba ngombwa tuzobikora hama kumbure uyu munsi ni wewe muri rya higanwa ushoboye kuva mu bakenyezi bashika indwi bari bashoboye kurijamwo washoboye gutsinda ahubwo tugushikirizaga akaganuke kawe akaganuke kawe wa munsi mukuru turiko turavuga w'abakenyezi zugendeke neza cyane yego murakoze abandi bashimiye mwe mwateguye iyi competition nubwo nta uja muri competition zingo nzotsinda kuko bavuga ati haburana babiri hagatsinda umwe gusa icyo nashira imbere cyane ni ibyumviro kugira ngo ababibona bashobore kuba bobikorera ko kuko usanga hari umudame cyangwa umukobwa yereka gukora yiyumviye ubwoba cyane bijya nyene navuze mugo uyu munsi akavuga ati reka ngerageze okay nkubu dufate ihiganwa ni ryarangiye uno munsi imbere yuko uno munsi ushika utaramenya ko watsinze wibaziki ko nabandi hari batazi ivyumviro vyiza ikintu nibaza icyambere je nari yumvamo neza ko nzotsinda wavyumva mufatiye kuki ikintu nafatiraho nuko mwari mwatubwiye gisabwa kugira ngo umuntu atsinde nanje naragira effort kugira ngo bijya bisabwa ndabikwiza uyu munsi agashimwe utsindiye ugatsindiye kubera telefone mwebwe nk'abize marketing yashobora gutuma umuntu abaho telefone yashobora gutuma umuntu abaho kuko telefone urashobora no kuyidandariza ko utiriwe uragenda nko mu isoko mu Kamenge ngo ufate ikibanza urashaka kuba ufise ibintu byawe par exemple nk'impuzu ukaba uzifise muhira ukazifotora ukazishyira kuri statut hanyuma ugapostinga abantu bakagushorera okay murakoze cyane kandi mwebwe abize marketing ngo bafite imikenyero yo kudandaza bahereye ku busa mbwa ngo bakadoga bakagera kure okay Ivete ndagushimire cyane kandi ndanagukeza ushimira cyane n'abashe kugutora cyangwa bagushigikiye akaba ari ushoye gutsinda muri bajye abandi bakenyezi akajambo kumbure kanyuma rero mu kwankuraja abakenyezi mu kwezi kwabahariwe akajambo nakawe gambire nkuko natangiye ndabivuga ndashimiye mwateguye iyi competition ndashimiye kandi byimva mutima abantu bose banshigikiye kugira ngo nshobore kuba noshika hama akajambo kanyuma mbwiye abakenyezi canka abakobwa nkuko nubundi natanguye ndabivuga mu cyongereza baravuga ati never give up kizira gucika intege ifoko ubanza ugatangura ugahera kuri bujya busa nyene hanyuma ugashika wifuza gushika abakobwa abagore turashoboye natwe tube abamiliyoneri abamiliyarderi murakoze cyane